Landry so yagize WakaLight TV ahubwo WakaLight TV yamugize Landry WakaLight TV niyo yatumye Landry aba kijya kintu ari cyo rero tuvuze WakaLight TV cyo twumva abantu bari nyuma WakaLight TV donc imidzi ya WakaLight TV WakaLight company urumva mugabo ntaco kuburyo na Landry yo barimo bakiyekwa ko washobora kuba warakoreshejwe mu guhakinga WakaLight TV. None bro avuye muno munsi urumva mu kazi ejo WakaLight TV ragiye wobura makenga ari nkawe ubwawe amakenga niyo kana ari umuntu yahora akora muri WakaLight TV yasanzwe azi byinshi byo muri Waka imashini yawe akayayicarako hamwe na Ifbali urumva rero aho channel yahora yugururirwa yahicara kandi tous les jours channel batache vidéos abona ni parce que araba fans ba WakaLight kandi bizeye yuko WakaLight itashoboye kugira gute kumbure bari bizeye ko Landry ashobora kugaruka. Bon kugaruka sindacibaza kandi ubwo mbwira tuagira garuke sinomwemerera kuko nimbura uradukurika naza arabikurikirana nta kiganiro kimucika pambana je muri muntu yoroshe uramaze kubibona nawe yama telefone rega hatora tuyahaga akambwira ati vraiment ndabona ibintu mwebwe mwabona muri ko muradukoresha uko uravyumva rero ingufu dukoresha nje turonka nibingana wapi kandi amusi bizokugira bingana never Akes turetse WakaLight TV ibindi bintu ukora ku ruhande nibi bon cyambere coco mvuga ko ndumuteka mitwe. Yo, welcome back guys to your channel Akes Web TV. It's been a long time. Ariko twagarutse sisheni yo anje si wawe si yiwe ni atwese. Yeah. Kwa tumaze imisi tudahari muzo twihanganira cyane mutwihanganira gatonya ni kuri wa mugambi nyene uko mushaka ibintu bimeze neza ibintu bitohojwe no fake news here. Yeah. Uno munsi rero ikiganiro nitwahindiwe n'icakindi nyene na jewe izina ryarindi nyene utarizi soma ngaha gatonya urarisangaho hama ucugira follow kuri Instagram. Yes, uno munsi rero twatembereye umwe mu baririmbyi akaba muhinyanyuzi kambere akaba no entrepreneur sundi ni umubosi CEO wa WakaLight TV. WakaLight TV akaba no umubosi wa Waka Beer. Uno munsi rero twashimye gushika mu rugi wiwe tuganire nawe atubwire ibi nibindi kuvyo tumaze imisi twumva canke tubona kuri we hagati yawe na Landry promoter canke hagati yiwe nibindi bikorwa vyiwe. Turabaha ikaze rero mu kiganiro karibu. Nkuko nari babwiye umutumire ni Akes Don. No musi twaturi kumwe na Akes Don twamusanze mu rugo rwiwe hasanzwe aba Akes. Mambo vipi? Poa tu poa. Gutekereje cyane. Bone ko nta murabizi nawe. Brother usigaye ba mu rupangu gwiza urupangu rwose urupanze wenyene. Bon ego. Anya nko ku kwezi ushobora kuba hari hangaye cyane ku mwaka. Bona amahera menshi ku mwaka ni menshi. Ku kwezi ni menshi nawe nyene. Ego tumaze imisi tubona ibinabiri tutabona channel ya WakaLight TV ku murongo tukibaza se byagenze gute. Akes tubwira impamvu WakaLight TV tariki irakora muri aka kanya. Bon WakaLight TV yahuye na probleme zitandukanye nkuko bari barahihakinze iyo niyo probleme nyamukuru novuga ko yahuye nayo ikirana to bloka. Probleme igira kabiri nuko muri ibi bihe ari bihe bitari vyiza ku mu impande zose kandi kwisinzima si mu Burundi gusa hari ubukene mu bantu kubera ibi bya coronavirus byatumye showbiz igabanuka mu muziki. Rero that's why nta bikorwa byinshi bihari ku buryo kwaho bwaho WakaLight TV yari gucikora n'izo ngorane yari irimo ariko kandi bica bihura nuko Landry promoter yahagaritse kandi akazi muri WakaLight TV ariko c'est bon tout byose turabishimira. Hamwe n'ivyo wonya turashaka kumenya izi ngorane zihari za corona izo bazagize iyihe impact iri negative kuri WakaLight TV. Bon na impact iri negative yoba yarahabaye kiretse ko
impact mbi ni uko abandi badaca bakora eportake twebwe dukorera muri abo bandi twe dukorera mu bantu rero abantu batariko barakora nkuko tubishaka that's why natwisha tuburi bikorwa ego wavuze no gutakaza umuntu nka Landry promoter niwe yatumye WakaLight TV igera hiri gushika no munsi kuko umuntu avuze WakaLight TV abantu bumva Landry promoter ese uvyakira gute kubutaki kumwe na Landry promoter ushamura hakanya bro aho naubwira ikintu kimwe wibeshe Landry so yagize WakaLight TV ahubwo WakaLight TV yamugize Landry WakaLight TV niyo yatumye Landry aba kijya kintu arico rero tuvuze WakaLight TV cyo twumva abantu bari nyuma WakaLight TV donc media WakaLight TV WakaLight company rero Landry kuba tutari kumwe ntabwo ari kintu novuga ko kica kinci intege kuba atari kiriko yakora muri Waka kuko je ndamuzi Landry namukuye from scratch uriko urabibona rero ukuntu yagiye arubakwa niko nundi ashoboye kubakwa kandi hari umumenyesha makuru mushasha tugiye kuzana creativity nshasha muri entertainment kubwa Akes Don rero ati igenda rya Landry promoter naco ishobora guhindura kuri WakaLight TV guhinduka hariho nyene ikintu gitegezwa kuhinduka parce que n'umuntu abafans ba WakaLight TV bari bamenyereye ariko ikindi naco n'uwundi mushasha bazumumenyera n'ibintu simple Landry promoter akaba aherutse gutangaza yuko nawe yuguruye channel yiwe ese nta kintu ubona nka rivalite izobihari hagati ya wewe na Landry no ahubwo jene no shima yuko na Bali nawe nyene okugurura yiwe ntabe Landry promoter na Bali yugurura yiwe na Adolphe asanzwe akora muri WakaLight TV nawe nyene yugurura yiwe urukura vyumva no mwesha makuru nawe nyene mushasha yugurura yiwe urukura vyumva ikibi no guca utawe wakazi ngone kubera ngiye kugurura ivyanje urasho kugurura ivyo ugashiramwe abakozi urokore kwibonshekira mugabo we nawe ukaguma ku kazi kiwawe comme toujours rero ivyo ntacu twari parce que na WakaLight TV siyo yakora yonyene kuri ubutaka bw'u Burundi hariho ama channel menshi cyane akora rero zikora ari nyinshi mugabo strategy ziratandukanye strategy zo gukora ya ubu rero kugeza uno munsi ni ihe migenderanire hagati ya Akes Don na Landry promoter Landry tugiye muri game ya entertainment ni nk'umwana wanje rero iyo umwana asohotse ntushoboye gushavura buraryoherwa rero je ntaco vyantwaye gusa nuko hari ibintu nyene vyagombye kuba bitari vyiza kuntu yagiye WakaLight TV gaca yibwa urumva aho hari haci haba makenga menshi cyane kwiyumvira ibintu byinshi rero nubu turashaka ko turakurikirana trace y'umuntu ari yahakinze WakaLight TV urumva mugabo ntaco kuburyo na Landry yo barimo bakiyekwa ko bashobora kuba barakoreshejwe mu guhakinga WakaLight TV none bro avuye muno munsi urumva mukazi ejo WakaLight TV ragiye wobura makenga ari nkawe ubwawe amakenga niyo kana umuntu yahora akora muri WakaLight TV yasanzwe azi byinshi byo muri Waka imashini yawe akayayicarako hamwe na If Bali urumva rero aho channel yahora yugururirwa yahicara kandi tous les jours channel bayuguruye urumva ntashobora kubura makenga bro abantu bitegeye gute abakunzi ba WakaLight TV bari bamenyereye ko ari channel ya Muri active yamihari buri munsi kandi yari teramisha abatari bake mu Burundi no mu makungu ubunya bakaba bicaye ese ubabwira iki bitegeke mu WakaLight TV ni the one and only in this Buja favor uko bibona ni imwe rudende nta yindi hari nka WakaLight TV rero mu gihe ari imwe rudende nenye ndiko navugirako uvyumve uriko uravyuba nayo sinka Waka kuko yikora ivyayo Waka nayo igakora ivyayo uriko uravyuba rero nimba Waka ari imwe rudende izo kwa mari imwe rudende rero bitege gusa ibintu creativity zahanaha parce que game tuyimanze mu gihe kitari gitonya turaza abantu bakunda iki bankiki no kuvuga rero no mushasha twitegeye yuko azobaje kubandaniza aho Landry yarageze cyangwa aje gutangura gushasha no ntashobora kubandaniza aho Landry yageze kuko Landry yubatse trace yiwe we nawe nyene aje kugira trace yiwe gusa nuko aje mu bintu vyubatswe kandi mu bantu bashizemo ingufu cyane Landry arimo bien sûr kuko kimwe Landry arimo mu bantu babitanze nabo nyene mu kubaka WakaLight TV urwa vyumva rero mugabo wundi sinovuga ngo aje kubananiza aho Landry yarageze kuvuga bizofata umwanya kugira abanze kumenyera bro nta mwana bizofata iyi game turayize twebwe nta mwana bizofata kandi dans une semaine hatamwe kuja kubiganiro vyiwe yawe nyene ndakubaza abantu gatonya Akes abantu bakunda WakaLight cyane canke bakunda Landry cyane abantu bon hari abakunda WakaLight hariho nabakunda Landry mugabo kandi kindi naco bakurikirana WakaLight ntibakurikirana Landry parce que hari ibiganiro bindi biri kuri Waka bifite views nyinshi urukwa cyumba ico nini akona karorero ka hafi rero kindi naco nimba bakurikirana Landry
pourquoi pas batache bidezabona ni parce que araba fans ba WakaLight kandi bizeye yuko WakaLight itashoboye kugira gute kumbure bari bizeye ko Landry ashobora kugaruka. Bon kugaruka sindacibaza kandi ubwo mumbwira twagira garuke sinomwemerera kuko nobangira ndamumugazi. Ni vyiza ko apambana nawe nyine abona ati kubwa muri isi turi kwemeza ukuntu. Ya ni kiye kintu wobwira Landry ubo ahari hose gushika ubu. Bro nimbura uko dukuri nazara bikurikirana nta kiganiro kimucika. Pambana igihe muri muntu yoroshe uramaze kubibona nawe yama telefone rega tuyahaga akambwira ati bro vraiment ndabona ibintu mwebwe mwabona muri ko muradukoresha uko yavyumva rero sisa rero napambana amenye yuko ni vyoroshe ya nkuko muvyumva WakaLight TV iragarutse iraje vuba no journaliste mushasha kandi nawe nyene ngo atazoba yoroshe reka tubirindire tubeha amaso ya nkuko twabivuganye kumwe na Akes Don azwi mu bintu byinshi bitandukanye nitwoganira ku vya WakaLight TV gusa turashobora kuganira no kubindi mbese Akes muri no misi afite yihe migambi arikategura iki ari mu biki ko acereje cyane inyuma y'indirimbo tubikore ese hari video ihari iki reka tumubaze gatonya. Bon en fait turi mu bihe bigoye bro nta ma conseil hahari nta movement zahana zo mu muziki ziriho rero mu gihe bitariho atuca tugerageza gukora tukora gusa kugira ntitwereke nk'abantu uko umengo twavuye muri game uko yayibona ariko turindiriye gusa ikengera ivuga ifirimbi ivuga igihe kigere duce tutangura gusura mugabo kameme cenda kivuruze ni waririmbyi bakivuruze no muri bibi narasuye indirimbo kandi abantu bazakiriye neza akarorero tubikore yaba audio ya video lyrics abantu bayakiriye neza ndashobora kandi rya jeje narasohoye rya ndirimbo yo gusezera canke kubwira abarundi bihangane kubwo twari twabuze umukuru w'igihugu tutari twanka uruko yavyumva rero ivyo byose nibikorwa bibanaye nyene kugaragaza ko umuntu ari hari ya reka tugaruke ku bikorwa bibiri byonyene mw'ivyo bikorwa kesaje kuvuga turahera ku ndirimbo tubikore ese warakoze video lyrics yego hari indi video itegekanywa kuza inyuma y'ijya anya video officiel video officiel izoje officiel rero yayo rero bien kuko nijya ni officiel lyrics officiel rero izoza bien sûr ya ndi umuntu ashobora kureka ari ndi umuntu ashobora kureka gukorera video hari indirimbo yitwa Kamikaze Reko bivyo izo ni indirimbo ntegezo kuzokorera video vouloir ou pas tugaruka no ku ndirimbo yindi yavuze yo kwihanganisha abarundi indirimbo yavuze kuri nyakwigendera wahoze ari umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi akaba ari indirimbo wasohoye iboneka ko ufite agahinda cyane ese Akes nigiki cyatumye ugira agahinda nka kujya nikiki cyatumye wumva wo kwihuta gukora iyo ndirimbo cyagukoze ko ku mutima kumva ati jewe Akes sino ceceka mugihe hari abandi baririmbyi bari bacecetse urazi ndakubwire bro kwisi duca mu bintu byinshi uruko yayibona duca mu bintu byinshi kandi biratuma dutandukana n'abacu dukunda ugasanga umuntu aratandukanye na famille kwanza ugasanga na famille yiwe abayo n'umwansi wa famille mugabo nubwo aba hari ugwanko hagati yiwe na famille ujya muntu arinze yitaba Imana nubwo muri famille hari hamaze kubaho ugwanko utegerezwa kugira gute kubabara akona karore nari nanze rero umuntu atababajwe na kijya kintu antwose nibaza ko bafite umutima w'ubuntu baba peut-être kubera umuntu ntakunwa na bose na Yesu baramukritika kandi ari yes Jesus urukura vyumva nawe nyene ntabuze abantu batamukunda urukura vyumva me nawe batamukunda nimba batababajwe nico kintu ntabwo ari abantu benshi barababaye twese twarababaye turavuga ati ragiye sokuru wacu yadusigira iragiye wewe nka Akes nirihe ragiye agusigira cyambere kwanza yaraduhimiriza cyane kwanza gukunda Imana ico ni cyambere gukunda Imana no kuyikorera icakabira akaduhimiriza gukora sana urukura vyumva surtout yari umuntu yarafata umwanya akibuka abajene akibuka jeunesse urumva kandi kenshi amajambo wasanga ariko aratubwira nk'ahantu je bon je namaze kuja mu nari maze guhamagurwa mu bintu byinshi baba bateguye duhuriramo n'umukuru w'igihugu kenshi yaraduhimiriza gukora gukeya ibikorwa niturindire ngo bavuga inzenze nimba ari inzenze ibintu donke bije bizanywe n'abandi ngo no duhaguruke dupambane dukore ku bwacu niturindire ngo ujya azozana ibi ngo nindire akazi muri Econete cyane nindire akazi muri Brarudi cyane nindire no mu gihe utarakaronka kubonye rondera ivyo uba urakora aravuze ati kibisugufa kibintu gupfa nabi ugafata cumari igihugu n'umuryango iyo jambo urivuga ko iki nka Akes waritahuye gute ivyo cyane
ikibi so gupfa kuko haje umuntu yitavye Imana bavyita kwitaba Imana mu kirundi ciza none hari umuntu yo kwitaba Imana ico kira uno munsi sivyo ndakwipfurije sivyo nifuza wewe nka Akes biramusuka ushika ukitaba Imana ni kihe kintu wowe usigiye igihugu ni kihe wowe usigiye ugwaruka ni byinshi tambe naradugije entertainment aba mu ruhande rwa ma YouTube channel urumva nashizemo ingufu nyinshi nabo dusanzwe dukorana uri kuravyuma turaduza haraza movement kuri YouTube ama views yariyongereye kuri YouTube uri kuravyumva akona karoroka hafi ariko kandi hariho nabandi benshi nagenda afasha ibintu byinshi bitandukanye twagiye turafashanya bavuga bati antwa Akes kuba tugeze ngaha anya arabifisemwo touch arabifisemwo uruhara rero urumva ni byinshi kandi ikindi naco ndumuririmbye yaje mu mwanya mutonya cyane ariko uravye level ukuntu zagiye ziraduga urabona yuko hari ibintu byinshi narushije benshi baba nabakera ndamaze kugira concert hanze y'igihugu kandi apana nzazi zo kuja gusaba cyangwa kuriwa ndiwa kana mahera atari make mu kiye gihugu wake muri Tanzania ndamaze kugira concert muri Congo ndamaze kugira concert mu Rwanda ndamaze kugira concert uriko ravyo rero concert y'amafaranga menshi mwa iyo bihugu byose yarangaye ugeze guhema muri Tanzania angaye mu Marundi no yari 800,000 shire 800,000 y'amashiringi angaye mu Marundi ico gihe amatanzania yari hejuru ku buryo ufise 10,000 baguha 13,000 y'amarundi ufise 10,000 y'amatanzania baguha 13,000 y'amarundi rero naho cugira ibiharuro okay turacavuga nyene kugufa ufise ikintu mari igihugu niki wewe nk'ubu Akes no munsi nikiye kintu uvuga ati je naho nogenda jewe Akes abantu bonyigirako ingeso nziza cyane ko umuririmbyi hajya ngo ni nk'ikirori cyo gwaruka nibo barabira ko ibintu niki we nkawe ikintu abantu bo kwiga kuri wewe nigiki ibyo benshi bonyigira ko abonyigira abafise ibyo bonyigira ko naba hafi yanje naho abantu batama hafi yanje hari byinshi bataramenya bakeneye kuzogenda baramenya mugabo bigemaze gushira hanze baraje ati Akes arasohoye indirimbo ziryoshe uko yavyumva yarandika uku barashoye guca mu melody wanje Akes yaradugije ama YouTube channel atari make uko yavyumva biciye kuko hajya ndugije waka n'izindi zaronkera koyogo uko yavyumva rero ivyo byose ni ibintu en fait cyambere kwanza ni travail cyane kandi mu mpande zose WakaLight ni Akes wenyene canke ari wundi muntu ku ruhande nta company shire kuba umuntu umwe ivyo ntibiba gusa umwe wese afise ico icajejwe no kuvuga afise aba shareholders ego ndabafise mugabo hariho abaza bakagenda hariho abaza bagomba batwereka ko bari kumwe na twebwe mugabo batari kumwe na twebwe koko ivyo ni ibintu nibaza ko ubu sinshoye kubivuga parce que nafise ikiguma kinini cyane muri je ariko nzoshobora gushira imbere peut-être nzoshobora kugira ico ndakivuze ko mu minsi iri imbere kuko ni ikintu kitaraba jeje nyine Akes ni ikintu nizera ko kizokwigisha ugwaruka rwinshi donc guhendwa abantu bari kwadukurikirana guhendwa ico kintu wacumve neza rero ivyo ni ibintu nibaza ko nshoboye kuzovuga peut-être mu yindi minsi ubona nshoboye kukivugako ego hamwe n'ivyo onya Akes na muntu agenda atazi yari karaja canka adafise imigambi yimirije wewe Akes gihe watangura umuziki watahunguye umuziki ufise iyihe ntumbero nararaba cyane Michael Jackson ariko harageze igihe nimvuga ati kubera iki nipfuza kuba nka Michael Jackson ahubwo je mbona vyiza ahubwo no kwifuza kuba ikintu abandi bantu bipfuza kuba uko bacu muco kiye rero nico misi yose nico nkorera ko mvuga nkeneye kuba ikintu abandi bantu bashaka kuba basaza abantu bifuza kubika mu cyamake oya nkeneye jewe Akes nzobe umuntu abandi bantu bavuga ati ndakeneye kuba nka Akes okay sinzi kugitahura ico kintu cyo nagitahuye hama uravye iyo ntego yiwawe aho wavuye naho ugeze warashitse cyane yesi ndashika sindagira irobo naniyo ndagira nyimutaragira irobo nizihe ntambamye ugenda uhura nazo iri kuragenda ku ntuze yawe ni nyinshi cyane ni nyinshi urashobora kubwira abakunzi bawe turi mu ntambamye gusa intambamye turi mu ntambamye gusa tugendera mu ntambamye ingufu dukoresha ibyo turonka nibingana wapi kandi nta munsi bizokugira bingana never Akes turetse WakaLight TV ibindi bintu ukora ku ruhande nibi bon cyambere coco muvuga ko ndumuteka mitwe ico kirakwiye tu uvuze umuteka mitwe abandi bavyumva ugutandukanye bahora kumenga umuntu w'umubeshi umuntu afite ibiwani nico usegura umuteka mitwe no hariho ikintu bintu bavuga kera ngo umuyuwayi umuntu akwise umuyuwayi
wacumengo aragututse sinzi ko bizi kera me umuntu akwiza umuyuwaye n'agateka kuko umuyuwaye n'umuntu azi ibintu byinshi ni atazi kandi igira umuteka mitwe umuyuwaye n'umuntu ni atazi kandi atemera ko atacazi oya okay wosigura ijambo ujuaji Jesse nizi Giswahili ijambo ujuaji risigura kumenya ubumenyi kumenya hama ikindi naco guteka imitwe nashoye kwicara ndiko nteka imitwe ewa iyi WakaLight TV kwimaze igidakora igaruke gutubwira abantu babone yuko tutigeze tubata hasi turetse WakaLight TV twarabonye uransa ikinyobwa cyitwa wakawaka mugabo amatwa nsumira umenga nticaha gifata nko kuba bishaka uri umujournaliste sivyo genda ico kibazo kibaze BBN abanda kibajije we nka CEO kubera ni wewe ndakivuze nosanga niko navuga ibintu kubera ari abantu benshi bazanye support bakavuga ati Akes arazanye ikintu n'ibintu byiza reka tumushikire eko nuko ndayizi BBN urayizi okay nimba uyizi ico kibazo nibaza ko mwokwegera BBN ariko kandi ntidushikirwa n'icari ca BBN si cha BBN mugabo barasho kuba bafise mu ruhara kuba kitaraja ku isoko no munsi ariko kandi urundi ruhara runini yani uko hari ingorane zaciye muri company ariko zitigeze zidusha intege zadutweye ahubwo kwiga ariko kandi ikintu nyamukuru cyane nibaza ko kiri muri BBN parce que BBN niyo itanga uruhusha burya rukomeye cyane bwo gushobora gukora rero urumva mu gihe rero ubwo ruhusha rutaratangwa ntidushoboye kurenga ku mategeko kamera ubwo umenga hari habayeho lancement mwagize lancement mutararonka uruhusha lancement twebwe yego warasohoye uranaberekana urerekana ibintu ntibyari bwace muri BBN kwerekana rega ntibisigura erega BBN yanka kushira ku isoko ibintu bitemewe naho kwerekana c'est très simple nubwo nofata ifoto nka ikiragira gusohoka bon ntikiri ku isoko bro ico nico kimwe novuga ko yaba kiri ku isoko really sawa turetse n'ivyo wonya ndamuzi Akes nk'umuririmbyi ndamuzi Akes nka CEO wa WakaLight TV wa wakawaka ndamuzi na Akes nk'umuproducteur ese carrière yawe y'uproducteur yo ihagaze gute muri iki gihe nagishasha warabihebye oya sisho guheba ikintu kiri muri jewe gusana narabihebye kubikora nk'umwuga mwino misi urumva ko ufite ibintu byinshi ukora ija wakawakabia WakaLight TV inguvu zawe muri uno mwanya zihagaze he nyinshi bo zihagaze mu tuntu twinshi dutandukanye mugabo zihagaze mu guteka imitwe nyene kwa ko nikubwira nicara nyene nkateka imitwe nashatse kuvuga ikintu uri kurashiramwo inguvu nyinshi n'ibyo bintu byose kono ushobora kubikorera byose cyari ngo bite bidugira rimwe aho butubeshe ikintu kimwe je nkora Akes nakora ikintu kimwe ico kimenye n'abari ko baradukurikirana babimenya Akes nakora ikintu kimwe nkora ibintu byinshi bavyumve gusuko nyene kandi byose umwanya kimwe cyose ndagiye umwanya wacu kuri uno mwanya abantu bamenye ko niko nakora ibintu byinshi basho kuba hari hababona kimwe kubera bari intéressé na kimwe ariko hari n'abandi babona ikindi kubera bari intéressé n'ico kindi nkawe wubu urasho kubona kimwe kubera uri intéressé na kimwe muga hari abandi babona ikindi shobora kuba ndumutayere ntavyo umenye ubimbye ndabimenya bien sûr byose no nakazerega man ya Akes Don reka tugushimire ku kiganiro kizuduhaye ku makuru duhaye n'ivyo tutayituzi twifurize ni neza ni byiza mu byo uri kurakora muri no minsi thanks cyane ngira ngende ahandi barandindire mu kiganiro nyene urakoze kugeza hakirikare nariko ndacego tubabarire kubafatira okay no problem abakunzi b'Ikirezi Web TV tukaba turangiza ikiganiro no muri rinje Akes Don mukaba mwumvise ibikorwa byiwe byinshi bigiye bitandukanye no ko ari umuteka mitwe twumvise byinshi mu kiganiro cyacu cyo hanyuma ngira tugiye kurondera umwe mu bagiye gusubira Landry promoter tuzomubashikiriza ciao